Mwiriwe neza canke mwaramutse mwese bivanye n'ahatumbereye nizere ko mumeze neza ahanje ndakomeye meze neza ndashima uko biri kose nshimira Imana niyo nama mvuga yuko iba yabikoze nibikora nkashobora kuyivyura nkashobora kuvuga uko mumubona niko ndavuga ni Imana yonyene nshimira niyo iba yangiriye neza nawe nizere ko umeze neza ushobora kandi kuba utameze neza ufise ikibazo kanaka ariko ndakubwire nti ureme ushobora kuba upfunzwe ushobora kuba ugwaje ushobora kuba ugwaye ushobora kuba ufise ibibazo bindi ariko bizogenda neza ndakuremeshe bizogenda neza cane urebe bizogenda neza ibibazo turabicamwo ariko Imana ikabitunganya Imana igaca inzira tukabisohokamwo niko bimeze hanyuma tukagaruka tukayishimira niyo Mana nyene yo gushimira. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje yitwa Apo Business. Ni chaîne ncicako amavideo atandukanye, amavideo agutera intege, amavideo yo kwiteza imbere ha mu buryo ha mu vyumviro, haba mu vy'imibano, n'amavideo arimwo impanuro kandi bikanyohera guhanurana namwe. Narya tubaye mw'isi bigoye ushobora kubura umuntu aguhanura, tubaye mw'isi buryarya niko no bivuga, le monde est devenu capitaliste, umuntu wese abaye ivyiwe. Biragoye kuronka umuntu avuga ati reka ndaguhanure, reka tuganire, reka ndagufashe ndagutereye iciyumviro mu bintu bitandukanye. Mumve neza rero ko binyohera gusangira ibiyago namwe. Ndetse ushobora kuvuga uti ndashaka guhanuza ikintu, ndashaka kubaza ikintu, nimero yanje yamiri ngaha, ushobora kumbaza. Ndo umuntu yugurutse sinshobora kureka guhanura sinshobora kureka kukubwira ico umbwiye ico mpanuje nta n'ikiguzi nsaba kubera nta mpamvu wumve neza yuko co mbaza cose ari impanuro noguha ari ibindi bintu ari ikindi kiyago twoyaga ari gutera intege wumve neza yuko mba ndahari nimero yanje yamiri ngaha murayibona ngaha musi ya video yamiri ngaha. Mumve neza rero yuko mbashima kandi mbangiye kubana namwe iminsi yose. Uno munsi nashimye ko tuganira ku kintu kimwe rudende ariko kandi gifise akamaro. Uzosanga cyane video ngiye gukora n'umuntu yamana imyidogo misi yose yamavuga ngo ntibigikunda vyakunda kera ubu ntibigishoboka. Uyo muntu ugasanga yibereye hamwe yibereye misi yose kuri iryo jambo ngo ntibigikunda ngo ivyo vyakunda kera ivyo vyunguka kera ubu ntibigikunda ubu bikoze bahomba. Muravyumva kakubara ati abantu badanaza ibiharage barabakera ubu nta biharage bodanaza ngo wunguke. Abantu badanaza amatelefoni barabakera ubu abunguka hari kera ubu ntiwokunguka ntibikunda ariko waja muri bato ugasanga amatelefoni aruzuye waja ku madepata naza ibiharage ugasanga ibiharage biruzuye ariko wewe ngo ntivyokunda ngo ivyo ngo banguka bari kera ngo ubu ntivyunguka. Wowe ugasanga nuwo munwa niryo jambo wamana ngo ntibunguka ariko bariko barabikora bariko baratera imbere. Nta muntu atagira kera hiwe umuntu wese arafise kera hiwe ngo amabati ubu nta mafaranga arimwe ariko muhuye hariya muri Asiatique bataraza bariko badaza amabati bariko bacuruza isima kandi bariko barunguka wowe nawe ngo ntivyunguka. Wowe nagiye kubikora ngo yareka ntushimwe amafaranga yawe ngo ivyo ngo kera ngo waranguye ngo ibati ngo rya 20 ngo wacabuka ngo 30 wakoramo 50 wowe ko no munsi ngo uranguye 50 ngo kuramo 40 ariko none ntumva ko byaduze ariko nibe byaraduze kurangura ariko no kugurisha byaraduze ngo batunze baratunze ngo nta mutunzi yo ngo ntivyokunda ko mu miliyonere niko mwama muvuga murandabumva nyene ngo ubu nta muntu yo mu miliyonere ubizi gute nimba utarimwo ariko arakoreza ba mu miliyonere ngo nta muntu ngo ushaka gutunga ngo nta muntu ushaka kubanguza mu gisagara ngo nta mujene yoronka ngo amafaranga kubera iki hama ariko azuba kasaba jene harabuzo mu ngana tunze gusumvya harabuzo mu nganya imyaka wo bivuga ngo ntibigikunda wewe vyakunze kandi munganya imyaka
noneho abantu barateye imbere ngo bajya ngo bahawe mu imfashanyo ngo bajya ngo baje kuzimu ngo bajya ngo n'ibindi bintu ngo baha amafaranga bashaka ngo ntiwobishinga ubizi gute? Barapambana, barakora, barazinduka, barakora, baravyuka kare, barabaza imfashi, barasaba ivyumviro bitandukanye, baratira amafaranga ahantu bakaraba ukuntu biyungunganya. Ariko wowe misi yose ngo nta kivamwo, ngo mu gihugu ntivyokunda kuba miliyonere, ngo ntivyokunda kudaza ngo wunguke, kubera ko utunguka abandi bari barunguka nyene, kubera ko imisi yose muvuga ngo ntibigikunda, misi yose ngo ntivyokunda, birakunda nyene, ntabwo bikunda ubona. Nta muntu n'umwe muri kuri iyi si mu Burundi gusa ari mu miliyardere ataciye mu bibazo. Uzobaza abantu benshi usanga baratunze, haba ngaho iwacu haba hanze, usanga umuntu yikorera imizigo, usanga umuntu yadanaza ibiyoba vy'amafaranga make, amagi y'amafaranga make, ariko n'umunsi ugasanga afise alimentation, ugasanga afise magaze imeze neza, ugasanga yarateye imbere, adanaza imiduga, yatanguye adanaza ibiyoba, adanaza amagi, adanaza amasashi. Ariko ugaharura ngo jingwe ngo ukanabisuzugura bimwe bimwe, ngo je nta sashi no dandaza, nta magi no dandaza, nta tomate no dandaza, nta rengarenga no dandaza, nta bitunguru no dandaza, wo dandaza iki? Ariko nutangwa kuvuga ngo nta ngo nivyokunguka. Umuntu agenda irangura ibitunguru vyo mu 300 abidandaza yuko 50, ejo asubira arangura vy'amajana 4 nguke 50. Ukwezi niko hano ku munsi uka 50, ukwezi kuzohera afise angahe? Afise miliyoni n'inusu, 50,000 ku kwezi, miliyoni 5. Ariko we jambo ryawe ntibigikunda, ntivyokunda. Mu myaka 10 azobageze he? Nawe uzobukire kuri rya jambo ngo ubu ntibigikunda, ngo abatunga hari kera, ngo abadanaje hari kera, abakoze ibi hari kera, ubu nta kikirimwo. Ubizi gute? Byose warabikoze. Nimba uvuga ngo ntibigikunda, biracakunda kuri banaka, kandi nawe ndazi neza urabizi neza ko abagenzi babigikunda, kuba ndazi ko hatabuze abo munganya imyaka vyakunze biriko biragenda neza. Ariko naho hagumuririmba ngo ntibigikunda, biracashoboka, haracari amahigwe, reka gucana intege. Nawe nimba uzi neza ko uri muri bandi bavuga ngo ntivyokunda, biracakunda nyene. Ariko acuze n'umunsi bizokunda. Ja ku kivi, kora, sura amaboko, na karengo Imana iheza ibikorwa vy'amaboko yacu. Imana ntihezagira amajambo, ihezagira ivyo wakoze. Washizemo inguvu, wasura amaboko, wagira ari mu wagira akora, wagira dandaza, Imana iravuga uti umutipa ari ku kivi, reka ndamuhezagire. Rero nimuvuga ngo ntivyokunda, biracakunda. Iryo jambo nibaze yuko ushobora kurihagarika kandi ukaja ku kivi nk'abandi, biracashoboka. Reka gucika intege, na guca intege abandi, biracakunda. Shira mutwe uti biracashoboka. Je sais et je peux faire quelque chose. Biracashoboka kandi bizogenda neza cyane. Wumve yuko ndaguteye intege, niko bimeze. Ndabashimira cyane ko mwabanye nanje muri no video. Nibaze ko utagiye kubanera yaje ngo ntivyokunda, ko biracashoboka, amahirwe aracahari. Ja ku kivi, ijambo ntivyokunda, urigira indahiro. Ijambo abamuka barabakera, urigira indahiro. Ijambo abatunze baratunze, urigira indahiro, kuko abantu baracatunga kandi bazobandanya batunga gushaka umuhero w'isi. Ndabashimiye cyane ko mwabanye nanje muri no video ino munsi. Ndabashimire gose ushaka ko utaragira sabone, ufyonde kuri sabone, ufyonde no kuri like, ntaco bitware ntibimeze neza cyane kandi binyohera, bintera intege, bikanyereka neza ko ndi kumwe namwe, bigaheza bikampimbara. Ndabashimiye ko tuzosubira naho butaha mwakoze.